aliambiwa na mama akagaili moyo na kukupenda wewe. Malezi yote ya baba akayaona bure akakufuata wewe. Upendo wa kweli umekufa, ahadi zawadi zimekufa. Alikupenda leo unamtesa, sasa najuta. Mama Mateso amekuwa mama Mateso. 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 Amekuwa mama Mateso. Cyari cyo gutashaka kumbarira. Yego nukuri. Icyo nta kibazo, wewe no gusenga Imana nyene tirabiduha twirire amatwitagatire ntabirenga. Inganda biteke. Ndara ndayihomba kwe. Aliambiwa na mama David, uyu yitwa Nduwayo, ni umukozi nakuzani kugira ngo azaragufashe utwogwa two ngaho muhire. Zaragukura irungu, urabona wahirikwa ngaho uri umwe. Nari natevye gushika ku mpamvu z'akazi, ariko ndavyizeye muzomenyerana, muzomarana irungu. Aho nshatse kuvuga ko kuzuraruhuka gusa mabudanje no kwivuga burya rega afise amenyo 35 n'ayandi banyongerereje nkiri umwana no kuri cyane nitwa ngenda ndumwe Nduwayo gusaba ngo bankunda kunyita Nduwa mvuka ivumbi arabiri ivumbi mu Kirundo inarakirundo kuregereza hariya nyene hari rero jewe no kuri ndabashimye kweli gusa mabuja ndi mushasha ino ibujumbura bosi niwe yanzanye kandi bosi mbona ari mwiza batoye itoto n'ukuri. Bo nibo bita Nduwayo, nagenda twenga inzira yose akantu kose abonye akavuze bumva gutwenga ariko nizere gusa muzobana neza. Arashobora kuba avuga cyane mugara umwana mwiza. Ndetse mvuga cyane mabuja nakubesha. Mbeba shambere hehe. Mvuga bukebuke. Sindi ukuvuge mwizina. Bete mukabasha. Hagiye ni jacket bisanzwe nta kibazo. Oya. Ni kuri musaza wanje. Ya. Ndagushimiye cyane. Uburyo ukomeza kumba hafi no kunyitwararika. Wabifise Nduwayo na. Ndabona agiye gusubiza mu kanyamuneza aratwenga ngo sindi musaza umenga bitwe kandi ataye rero ukuriye mabuja urazi rero ndakubwiye burya nje ndatera irungu kandi ndayishiramo muri nze bamaye ifumbire irungu nkayitera kandi twenga neza mabuja nje nukuri we cyangwa nka Bikira Mariya urazi ngene twenga Bikira Mariya twenga kandi ubuse n'udufosete tujya twonga natwumvise bantubwiye ngo udufosete amusamye meza no kuri ariko kubera je nayo namaze kumenya ibikorwa byo ngaha ndashobora kubanza kuza ndamwereka uko ngaha bitunganije. Ntacyo bitwaye ariko namuzanye kugira ngo uruhuke irungu rihave uze wirushye. Ndavyumva ariko bisaba ko ndamenyereza imirimo yo ngaha kubera atabaramenya ingene bigenda kugira gusa amenyere. Gusa mabuja nje no kuri ndazi gukoropa no gukubura gusa ibintu mbona ari bishasha bavita gute Ni tapi ndazi no kumesa gusa sinzi guteka
no kurunga umunyu ebana ndoze umunyu no kuri nyine ngafise amatama ndi francenke biribige no kuri yocaye bw'abantu eko no kuri kuri mana nivyo ntera ibindi vyose n'amarama ukuri nduwa ntugira ikibazo bikoreka byose sawa we gusa icyo gukora mwereke ashyira ibintu byiwe mwereke n'icyumba cyiwe aharyama kuko je ngiye kwiyoga kingaruka dufunguye. Sawa rero wegenda woge je nari nanahishije uze gufungura yego kandi murakoze cyane. Aliambiwana mama akagaili moyo na kukupenda wewe. Malezi yote baba akayaona undaba wewe nana kugiwenzo wenzo gusa baba sawa zeno guri we nakuzanira gakando mu Congereza mu Gifaransa kitanga akabigi kabigi cyakagift tora egerayo kwanza Ziruko. Igariro. 500,000. Makwini sana. Ngiye cyane. Mezene. Amere mesi. Nizere naho mezene. Mbona matamara byinze. Bazi ho twenze izuba rishajyana. Rishajyana. Binga gari gato. Bazi icago. Binga n'imisi. Binga gato gato. Imburi shiko. Uhapuvyura n'uwapfuye. Oya reka. Imituma nayo kuyihe. Oya boss mnyizura arayandika. Amega n'umusani. Arakaririmbo karaho yaguma yumva hajya ku televiziyo kumwijoro. Aguma yandika none boss. Ushaka usubiremwo na. Oya reka ngango ari umuntu ndategeka. Sina wundi nigese ni wewe. Jewe? Nizwa bakuru utarazira nezina ryawe. Nukuri kw'Imana. Je burya muna ndakubwira wewe. Urabe neza boss aragukunda. Usabona ubibona. Nukuri wambaye kirezi namenye ko je. Uzokoma umunsi umwe azozana ngaga mu cepuko ngaho uzora. Ari boss bazikere ngena kundi udukobwa nyine two muri vi. Tuzanye hari ahandi ku kazi we. Bazi nyene aguma ndabara. Ari we yarabiheze. Umunsi mwageze no gukora igikebuko aguma ara akana kara arukubiye gucagwa ari waho aguma kora ara kuri bosa aragukunda mama weraba mukure hahande nyene arawera ariko ndo wewe uri kuramukora afite icyemezo ni tubana gusa ndazi wari ukumbe dutera inkuru wabuzi bindi twoyaga umva ko uvuga ibintu nk'ivyo ntumubeshere boss wawe uzoraba yaega ndabifite n'ubuhamya nawe we nuzi yuko nziye kira naramura muri FBI tujejwe amakuru agena ararutana nje naguma ndamusuzuma ndi paparazzi burya arashonja kaka Yesu ubu muvuga inkuru nyisha aho usanga no gushitarahisha bazi yuko naze ko amazi usarindira ukuri mabo je uraraba neza nje ndabifite ubuhamya ebana true droit ndabifite ko buhamya nduwa Jeff ubwo buraka bwawe kweri ntabwo nshaka kuba ndazi gusa gushaka tube turatumwanya ahubwo ugenda mu gikoni uravyo urakora umwana arashonje nuko ibya boss urabe neza byumvise aragukunda yego basi ibyo wavuze navyumvise ariko umwanya ataravyaravuga ureke kumubeshera ja mu gikoni nduwa ndigiriye boye ge wari kujana na keke none kugowa kanda mwikomiriye uyo nzomurongora aliambiwa na mama akagaili moyo na kukupenda wewe. Malezi yote ya baba akayaona bure akakufuata wewe.
upendo wa kweli umekufa, ahadi za wati zimekufa. Alikupenda leo unamtesa, sasa najuta. Mama Mateso amekuwa mama Mateso. Mama Mateso. Karibu. Merci. Kagutembe neza. Nawe. Divine. Sa. Ibibazo bashobora gutungurwa kuba twaje ngaha. Ariko nyene nibisanzwe. Nifuje kuzana ngaha kugira ngo dusohoke. Kandi ibi by'akamaro mu buzima bwa muntu. Kuva mu rugo akaza genda ahandi hantu kugira ngo agire ivyo yibagiye mu mutwe. Arorashe mu mutwe. Anyway, sinzi ukuntu wahabonye. Sha, ukuri ni heza cyane. Nakunze. Ko nta nivyo nari mperutse kuri nari nkumbuye gusohoka. Nabiheruka kera bitaracangana. Wahora usohoka? Okay. Wahora usohoka ariko kuva ubuzima buhindukiye ntivyasubiye. Birumvikana. Anyway, twosubira muri mudi y'ivyaheze ariko mfise imvo n'impamvu yatumye ndakuzana ngaha. Ngira nta kibazo. Gusa ntibigutungure cyane cyangwa ngo bikujyane kure. Ushobora kwibaza byinshi, ushobora kwibaza birebire, ariko burya umutima ucagura icyo ushaka, kandi umutima niwe ujija aho ukeneye kujya. Ushatse kuvuga? Mbizi uko mfise impamvu. Nakubwiye urashobora gutangara bivanye n'amajambo nza kukubarira. Ariko nyene nibisanzwe tu. Biza kuvana n'ukuntu tuvyakira. Burya igihe cyose tubanye hajya mu rugo. Narakuraba nyene. Ndumva birancanze gatoya. Kandi ku minsi yagiye irecuma, ku minsi yagiye iragenda. Nisanze ndiko ndagukunda. Nekumenga uratangaye ariko mvuze ibintu utamenyereye. Nyene numvise ijambo ryo gukunda, cyane numva igikomere kinjutse kubera yuko ubuzima nahitiyemo urabuzi kandi cyane. Cangira ubwoba, canibaza ko ari bwo ngira nsubiremo kandi. Divine, tuza. Ndavyibuka neza cyane. Jewe ubwanje umutima wanje uravyibuka, ariko nabikubariye. Ibyo umutima wa muntu niwe ucagura icyo ukeneye n'icyo ushaka. Gerageza untahure, nanjye nisanze ku minsi igenda itera ija imbere. Nisanze ndiko ndagukunda. Ntiwoyumva ukuntu ndiko ndabikubwira nanjye n'ukuntu niyumva. Kandi ndagukunda koko. Jack. Gusa n'utwo mfise umugabo nkagira n'umwana. Ivyo bintu ko bizoshobora umusore. Ivyo umbwira ndavyumva Divine. Kandi n'ibintu bitahuritse umwe wese yo kwiyumvira akaciyumvirako. Ariko urashobora ko ukiciyumvira yuko ufise umugabo. Ariko atari ko biri. Anyway, bishike n'Imana kugira ngo iduhuze yari ifise intumbero. Kugira ngo ibizungurutse kuri kandi ni washishikara uboha umutima wawe. Uzobura umunezero. Raba iyo nagukuye, raba ubuzima wari ubayemo. Ariko gerageza unkundire. Nimba Imana yarampaye umutima wo gukunda, bishike niyo nzira y'umunezero wawe. Je ndagukunda koko. Hama umwana wawe nawe umbwira, urazi ko ari nk'umwana wanje. Ndamukorera buri kimwe. Nzomukunda nk'umwana wanje. Hanyuma ibisigaye nawe, rekura umutima wawe ureke kuguma uwuziritse. Je ndagukunda. Okay. Jack, aho hanze abatakuzi baduhishiye umugore n'umugabo. Kuko biba bigoye cyane kubana n'umusore akabana n'umuntu w'umugore afite umwana. Ubwo rero ko ico nakwita ikibazo nawe ugifise nk'inyishu.
sinokwankira iciyumviro cawe. Nanje ndagukunda ko wampinduriye ubuzima, ko wankunze mu gihe cari gikenewe. Nta kibazo, reka dukundane, kumbura Imana nizi imigambi yayo. Wow, unezereje umutima wanje. Muvyo navyo umbwira vyabo hanze burya kuzuye ntikamurikwa. Urazi ko nanje ndagukunda, ariko kweri burya ntiwabona ko ndagukunda vre. Narabibona nkahora. Ndagukunda uvyumva. Nanje ndagukunda. Kandi urakoze kumisha impano. Wow, nzogukunda. Hari ukuntu ubundamye kare. Elizabeth, urazi ko nakubwiye ko ntashaka gukinishiriza umutima. Ndi serious. Aha muri kino gisagara cya Bujumbura nta yindi nshuti ifite atari mushikana. Ntegerezwa kujyana nayo kugira ngo mumenye. Wow. Tubimenye kandi umenye. Shiri tuzogenda ryari? Rero gitambo ndakubwiye ko tuzogenda. Shiri kuri birangiye kandi birangiye cyane. Yego no kuri. Burya nani ico kibazo nari kubaza. Ko atamujyamo ufise kubera imisi maze hayi. Nta muntu wanyumvigira ndabona. Sije ndabona uwo musore ashitse. Tuzogenda. I promise. Nabikubari. Kandi tuzaba tuberewe. Kubego ko ari ivyanje. Bazi. Nilijua tu. Hakurikira iki rero? Nubizi. Yego kwe.